umva twasenga kubw'iryo jambo ry'Imana tugiye gusangira. Yesu ni muzima kandi Yesu ni hari. Haleluya. Ari abishuye ni hari nibyo nabyo. Haleluya. Yesu ni muzima, ntutinye. Yesu ni Haleluya. Ndagusabye wakira umunsi w'igitangaza. Ndagusabye wakira umunsi wo kubona Imana. Haleluya. Mbere yo kumubona mu ijuru, hano mu isi arafise ingene abanye natwe. Nishimiye kuzamubona Yesu, ubwo uzaba ugarutse kunjana, ubwo uzaba ugeze ku bicu, nanje mpite ngusanganira. Haleluya. Tunezererwe Imana muri ubwo buryo, ariko uwo mwami twiteze kuzobona umunsi umwe tukaja kubana nawe, ubu nyene ni muzima, ubu nyene ni hari. Babiri canke batatu bakoranye mu izina ryiwe, nawe azoba ari hagati muri bo. Iseharo twaje muri quatrième. Abari hagati muri twebwe, nimba mwari babiri muca muba batatu, nimba mwari batatu muca muba bane, kandi uwo wa kane ishusho y'ibisa n'Umwana w'Imana. Haleluya. Niko byanditse muri Daniyeli. Namwe ariho kandi azokwamaho. Shadrake, Meshake na Abedinego batewe mu itanura ry'umuriro, maze ngo umwami yivumbuye aja kuraba, ngo asanga muri wa muriro harimo abantu bane kandi bari batereyemo batatu. Arabaza ati, none harya ntitwatereyemo abantu batatu? None umwami yibagiye guharura, cyangwa uyu mwanya aribagiye iby'abantu? Ego nibyo mwami, bari batatu. None ko hariyo bane bimeze gute? Turaheruka gusangira ayo majambo. Yesu ashimwe cyane. Maze yongera kuri iri jambo ngo, kandi uwa kane afise ishusho nk'iy'Umwana w'Imana. Ninde wundi yo gusanga mu itanure ry'umuriro? Ninde wundi yo gusanga hagati mu byago? Ninde wundi yo gusanga mu ruzi rutwara akemera gutwarwa nkawe? Ninde yo gusanga mu bitutsi akemera gutukanwa nawe? Ninde yo gusanga mu nzara akemera gusonzana nawe? Ninde yo gusanga mu kwangwa n'ijuru akemera kwanganwa nawe? Ninde yo gusanga mu byaha akemera guharuranwa nawe mu gitigiri cy'abanyabyaha? Ninde wundi? Ninde wundi? Ninde wundi? Uwo ninde aza gusanga abantu mu itanura ry'umuriro? Uwo ninde aza kwifatanya n'umugorwa ngo agoranwe nawe amubikiye kumukiza amagorwa? Ninde wundi yemera gucokoranwa nawe kugira ngo agukize agacokoro? Ninde wundi yemera gusuzuguranwa nawe kugira ngo yemere kukagukiza ako gasuzuguro? Ninde wundi yemera gupfa ngo apfane nawe kugira ngo azuranwe nawe? Ni Yesu Kristo. Urashobora kuva hasi tukamuha icyubahiro kuko ni muzima, ari hagati muri twebwe. Twabwira ijambo ryiwe ritubwira ngo ntutinye, Yesu ni muzima. Ubyibwiriye ko wapiriye cyiza tugusubira kugendana na Yesu muzima, tugusubira guhishurirwa ko Yesu ari muzima, tugusubira
Imana yateguriye abizeye. Data turagukomeye amashyi menshi, turakunezereye, turahimbaza izina ryawe, turahimbaza ubukuru bwawe, turahimbaza ubuzima bwawe, turanezerewe kandi turanezerewe yuko wahisemo kuduha umunsi mwiza n'ibihe byiza biramaze igihe cya mbere n'ijambo ryawe bitwereka ko Imana ishobora byose, kandi kuko Imana ishobora byose natwe turashobora kuba amahoro. Rero turakiriye mwami uyu mwanya mwiza, usubire ugabirize imitima yacu, tukumve, tukubone, tugukunde, tudukorere, tuduhe icyubahiro. Turaguhaye inganji, turaguhaye imitima yacu, turimuye kukubaha, turimitse kukubaha kuko uri muzima kandi n'utugira abazima. Urakoze Yesu mwami wacu, mukunzi mwiza, n'ibizina byawe Yesu Kristo dusenze, amen, amen. Amaso yacu y'imwemu ahumuke, tumubone, tumubone. Ndashaka kukubwira ngo wakire ibihe byiza mu izina rya Yesu. Wakire ko Yesu ariho, wakire ko Yesu ari muzima. Il est parmi nous, ari hagati muri twebwe, yobikenera wabona byinshi. Haleluya! Kandi nawe wabikunda, wewe wasanzwe abikeneye. Amen. Gusoma amajambo y'Imana mu byahishuriwe Yohana. Ni muzima Yesu ndabizi, 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 ni muzima Yesu ndabizi. Yohana igice cya mbere dusome dutanguye ku murongo wa 4 dushitse ku murongo wa 18. Reka mbere ku murongo wa mbere ni 30 gusa iri imbere. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose n'ibyo jambo ry'Imana, no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Usoma hahirwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri hafi. Nungu wa 4 rero, jewe Yohana ndabandikiye mwebwe, mwumvirize ubu mwitondoro. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no kuri mpwemu, no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi. Aleluya! Mubandanye kumva ingene Yohana avuga Yesu. Umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe ni yose. Icyubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe.
akaburungu. Iryungane rikurikira rivuga ngo niko biri akaburungu. Iryungane rikurikira rivuga ngo amen akaburungu. Jewe ndi Alfa na Omega, niko Umwami Imana igize, iriho kandi yamyeho kandi igiritse n'ishobora byose. Impundu ku Mana. Haleluya. Sinzi ko imitima yacu n'ubwenge bwacu byose biri hano, ntiwamenere ikintu kigusamaza. Telefone zozo murazi ko twaziheze n'isengero. Ntiwamenere ibindi byumviro bigusamaza. Turagomba guhishurirwa Yesu muzima. Nkiri hano tuca tubandanya dusoma, ariko nkiri hano ndabibutse twibukanye. Uyu ni Yohana, mu mwanya aca bivuga mu gisomwa tubandanirizaho. Uyu ni Yohana, umuntu yabayeho nk'uku kwanje nawe. Yitwa Yohana, afise se na nyina nka kurya kwawe nanje. Nimba yarabazi nimba atarabazi nico kimwe na twebwe. Harimwo abazi bafise abavyeyi batazi bose, harimwo n'abatababonye kumvukana, ariko harimwo n'abababonye. Ariko ico bikora twese twavyawe n'umugabo n'umugore. Uyu ni Yohana umwe nka twebwe. Mugabo ni Yohana yizeye Yesu. Aleluya, aleluya. Wokumubura byose, wokumubura byose. Amen. Niwibaze umuntu ari ahantu atagira umuraba, atagira umubaza ngo umerewe gute, atagira umubaza ngo mbe harya urageze kuriha inzu warayaronse, atagira umubaza amakuru, atagira umubaza ngo babarahe, ahantu atagira atakwikanga basi ko haza guca n'umusazi ngo asare avuga neza cyangwa amugirira neza. Ahantu yarari mugabo aho yarahari afise umutima wamenye Yesu nk'uko turiko turasoma. Yarazi Yesu nk'uko turiko turabisoma. Amudondagura rero, amuvuga uwo ari, akavuga ngo Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abandi bo mu isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe, niyo se icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Haleluya. Uku niko Yohana yarazi Yesu. Yohana yarazi Yesu nk'uriho kandi yamweho. Aleluya. Rero umurongo w'icenda, jewe Yohana mwene so. Amen. Turafise bene data babonye Imana, turafise bene data babonye Imana, bakuru bacu bashobora kutubwira ibyo babonye ku Mana. Jewe Yohana mwene so, wakire mesaje ya mwene so, akubarire. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana rishingiwe intara na mpwemu yera. Jewe Yohana mwene so, musangira amarushwa n'ubwami n'ukwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intare Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, umviriza,
icyo ubona ucyandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso n'i Simuruna n'i Perugamo n'i Tuwatira n'i Sarudi n'i Filadelfiya n'i Lawodikiya. Twebwe turi hehe? Twebwe turi hehe? I Filadelfiya. 12. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanjye, mpindukiye mbona ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu. Haleluya! Kandi hagati y'ibyo bitereko kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu, kandi umutwe wiwe n'umushatsi byari byera n'ubwoya bw'intama y'umweru cyane na sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge byiwe byasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi mu kanwa kiwe havamo inkota ikarije, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Arabereye icubahiro. Amen. Haleluya. Ubutumwa burisobanuye. Mu gihe Yohana yariko arahomba ubutumwa bwiza bwo kwizera Yesu Kristo, baramugiriye nabi, bamuhora ivyo, bamuta mu kizinga. Ikizinga n'agasozi gatoyi kaba kari hagati y'amazi. Bishoboka ko bamutaye mu mazi akoga agashikira izinga, kuko sinibaza ko bamwoganye mu mazi hanyuma ngo bagende bamushire ku gasozi. Nimba barabigize naho Imana izuba yari yatabaye, nta cyiza bamurondereye. Bavuga ko mu gupfa kwe bamutereye mu ngunguru y'amavuta ashushe. Akiri ngaho rero, ataco abaye muri ubwo guhama, hahandi atawugusangayo, Yesu amusangayo, Yesu amusangayo, Yesu amusangayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero muri kino gitondo canke muri buno butumwa bwiza Imana itugabiye, numva hari iki kintu. Abandi barabonye Yesu yambaye umubiri, ariko inyuma yo kuzuka kwiwe abamwizeye no kuri aba ba Yohana no kugeza n'ubu ntitukimubona asa n'umuhungu w'umugore kanaka, ntitukimubona ari uyu, mugabo tumubona ari Yesu atagipfa, ari Yesu yambaye umubiri udapfa. Amen. Hano Yohana ariko aramubona, turabonye umurongo wa 17 ngo yarikubise hasi aguye igihumura. Uyu Yohana yarazi Yesu yambaye umubiri, barabanye, bari baragendanye. Yokabaye rero iby'umubiri n'iby'imwemu bisa, ntiyari gutinya kandi ntiyari gusanga abonye icyo atari bwabone. Ariko noneho Imana ishimwe, iyo tuvuye mu mubiri twinjira muri
bwabona. Haleluya, haleluya. Turabona uwo tutari bwabone, turabona icyo tutari bwabone, turamenya Imana tutari bwamenye. Twakiriye bya mpemu yera. Nibyo by'abakizwa byabibayeho umufuroma byaba byaducitse nyine, ariko Imana ishimwe ko Yesu ataragaruka, aracyariho akanya. Yitondora avuga ati ku munsi w'Imana nari hehe. Ni mu ishuri twasomeye hamwe bibiri. Ku munsi w'Imana Joe Yohana mwene se musangiye amagogo n'ukwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bambora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Murongo wa 10. Ku munsi w'Imana nari hehe. Bivuge cyane, nari hehe. Amen. Nari muri mpemu. Aho hantu muri mpemu mugabo ari mu kizinga Patimo kiri hagati mu kiyaga. Aho muri mpemu niho yaboneye Yesu muzima, niho yaboneye Yesu adasa n'umuhungu w'umudamu kanaka, niho yaboneye Yesu atandukanye n'ibyo abantu bitiranya ngo intumwa, atandukanye n'ibyo abantu bavuga ngo ni umuntu n'abandi buga batera imbere, ngo ni umuntu yemewe n'Imana. Mugabo yabonye Yesu atokubahuka kuraba, bakubitishwa hasi igihumura. Haleluya, Yesu ashimwe. Ushaka gushikira aya majambo rero Yesu yavuze. Ahejeje kubona ibyo byose ukuntu twamubonye, mwabonye amaso yiwe ingene asa, mwabonye umushatsi wiwe ingene usa, mwabonye ingene ijwi ryiwe rimeze. Haleluya, uko niko Yohana yamubonye, ari muri gloire yiwe idasanzwe, ari mu bwiza bwiwe budasanzwe, amubona atongereranywa n'abantu. Haleluya, Yesu aravuga. Ijambo rya mbere yavuze ngo ntutinye. Haleluya, ntugire gute. Mbega gutinya ni igihushane ciki? Mu kwizera ni igihushane ciki? Nifuza ko dusiguriranira aya majambo abiri. Rya mbere ntutinye, rya kabiri Yesu ni muzima. Muri iri jambo Yesu yavuze ntutinye turibona ahatari hake. Iri risimbura ni iri rivuga ngo niwizere. Haleluya, ntutinye risimburwa n'irindi rivuga ngo niwizere. Ngira uri hafi yawe rero uti niwizere, 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 niwizere. Alo, niwizere. Wizere iki? Ko Yesu ari muzima. Amen. None iri naryo ritubwira ngo Yesu ni muzima, rigomba kutubwira iki? Harimo igice cya mbere ngo yaratsinze urupfu. Yesu yavuze ngo nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima. Aleluya, Yesu yaratsinze urupfu. Yesu yaratsinze urupfu. Yesaya yari yarabivugishijwe ngo urupfu yarumize mu
Haleluya. Mana ishimwe. Nimwaje mufise ingorane y'urupfu, ariko niba harimo n'ufise ingorane y'urupfu, Yesu yaratsinze urupfu. Kandi mu Baheburayo 2:14 hatubwira ngo ko abana bahuje inyama n'amaraso nawe yemeye guhuza izo nabo kugira ngo aronke uko acungurira abajakariye ubwoba bw'urupfu, ahindura ubusa wa mugwanizi ari we nyene abutera. Nuko rero uko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wa mugwanizi. Imana ihabwa icubahiro cane. Urupfu rwiwe yaruhindurishije ubusa uwari afise ubushobozi bw'urupfu. Maintenant alors ubu rero uwari afise ubushobozi bw'urupfu yaratse ubushobozi bw'urupfu. Amen. Kayitare yaciye atubwira ngo umuntu ntiyakubwira ngo nzakwica, uzamubwire ngo sindi inkoko y'iwanyu. Yaracunguye abari bajakariye ubwoba bw'urupfu. Yaciye avuga muri ano majambo ngo mfise imfunguzo zahehe mfise imfunguzo z'urupfu n'izahehe n'iz'ikuzimu. None ivyo vyugaranywe, hasigaye ijuru. Twakiriye bidasanzwe mu izina rya Yesu. Yesu ni muzima, icaha cakuweho, ikuzimu habuze intsinzi. Yesu ni waganje, ni muzima, niwe Alfa na Omega, ntango iherezo. Twazikwiye Yesu ni waganje, ni muzima. Haleluya, Yesu ni muzima. Amen. Haleluya. Nami kuri muzima ndagutumiye. Urupfu rwateye imitima wararutsinze, kuko urubori rwarwo warukujeho amaraso yawe. N'urupfu rwateye umubiri wararutsinze, kuko watugabiye guhabwa umubiri utazopfa. Inyuma y'uyu mubiri tuzohabwa uwundi mubiri, kuko nawe wahawe uwundi mubiri. Ivyo ndabiguhereye icubahiro kandi gasendera ikoraniro, kugira ngo utavyumva vyumve, bimutere kugendera mw'isi yaranesheje. Imizina ryawe ryera Yesu dusenze. Amen. Haleluya. Haleluya. Bivuga ko Yesu yatsinze urupfu, bivuga ko Yesu yazutse. Ijambo ry'Imana rica ritubwira mu Banyefeso, hamwe Imana yamusura mu bapfuye, natwe yatugiranye bazima. Haleluya. Haleluya. Namba iyo atariyo nkuru nziza ikunezereza, uracakeneye rwose kumenya ubutumwa bwiza bwa Yesu. Uko inkuru nziza inezereye ya mbere ni ubugingo budashira. Ni ubugingo, urazi igituma hamwe umuntu yohimbagwa n'amashure menshi, igihe kimwe hatoza inkuru mbi yuko nawe ugifise diplome, nta myaka ugifise yuko baguha akazi. Umunezero wa diplome uzoba utanguye kugabanuka ku rugero runini. Nimba inkuru nziza igushimisha ari
menshi. Umunsi umwe hazoza inkuru mbi yuko nawe uyafise adashobora kuguha kuguma uriho, kandi kubw'ibyo wihangane, bagiye kukubakira akazu gatoyi k'amakaro hanyuma baguhambere. namwe inkuru nziza y'ubugingo budashira ni ukubaho nk'uko Yesu ariho atavyo bishimishije umuntu, akaba yashimishijwe nk'akaroro no kuronka abagore yashaka cyangwa abagabo, cyangwa gushimwa n'abantu, cyangwa igitinyiro n'icubahiro. Iyi nkuru mbi iramurindiriye, kuko umunsi umwe abamusoma bazomuhunga bavuge bati yamaze kunuka. Abamwubaha bazokwegerayo cyane bavuge bati nimunyaruze tumuhamba atarabura kuko yocanuka. Nimugeranire mu isanduku, mupfundikire cyane, musigaze amaso yonyene aba ariyo basezera. Ariko hari inkuru nziza idasaza no mu rupfu yinjiramo, nuko mufise ubugingo budashira. Yesu yaratuzukiye. Ushitse no mu rupfu niyo nzoba ndiko ndapfa. Haleluya! Nzoba ngifise indirimbo nziza, ndirimbe ko Yesu uri muzima, ndirimbe ko ngiye kubana nawe neza rwose gushitsa ibihe bidashira. Niyo nzoba ndiko ndapfa, nzobwira abanje nimusigara amahoro, ngiye heza gusumba aho ndabasize. Sezera abana banjye amahoro, nkiyumvira ingene atandura uzosiga, nkiyumvira ingene atandura zizoba zisanze imbere cyangwa ngo ndazisangeyo, kuko twateguriwe ikirinda, kandi aho hantu ngo nta marira abayo, nta muruho, nta muborogo. Nico gituma ijambo ry'Imana risemerera ngo ufise inyota wese nazanywe. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza biga